munyuma uciye uvyibagira après za 3 jours washaka kumubwira ko uraciye uvyihuza haraheze 1 mois haraheze 2 mois arabisubiriye bijya bintu kavyura kandi mutaregularize ukacugira ati kandi wenda kubwira najye ari wari wabigize ntavyo azindeje ko yagize navyo wamubwiye wo kitwa ngo warabibize je numva two bombardana ngaho kandi urabikunda shaka bombarda dutoririhe isezerano rya kera ryavuga iki isezerano rya kera ryavuga ko ni Mose yari yabivuze aravuga ngo ni warongora umuntu hanyuma mu nyuma ukamubona ko igitera soni uzoca umwandikira icete umaze kukimwandikira umubwira uti ubu rero ndakurekuye jewe ndagiye canke ndakurungitse Mose ndamwemera Mose uramwemera uramushigikiye ndamubisaho hagaze ko naho wavuze kumwemera nizera ko wemera Yezu gusumba Mose oya erega Mose yavuga amajambo ahometswe ngo namwe yera ntiyavuga yivugiye nka Mose ariko Yezu yaje kugira ibintu byose bishaje bizadasi Bibiliya ni imwe Nouveau Testament na Ancien Testament zose ni Bibiliya ijambo ry'Imana yose n'amajambo yose ahomwe yera hari byahindutse barikura muri Bibiliya Yesu acabishira ku murongo wa 32 ati ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese yirukana umugore wiwe atamuhoya acashira amakandika atamuhoya ubusambanyi wikanze iki oya bandanya ako Yesu ntego asiga waza ko naho bagwaye mu nyuma atamuhoya ubusambanyi abamusambanije acashira ko kandi kantu kandi uwabira uwahukanye nawe nyene azobasambanye uyu ni Yesu atanguye kuduha faveur mu byumve neza nikitate twanda gusa selon Jésus cyanregera ndi place nabibonye kuri Yesu wavuga ati jewe ndemera divorce turabahaye miriwe na mwaramutse turabakiriye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nibaza ko mwari mukirindire c'est sûr ni vendredi abenshi bamurindiriye ko duposta Fun&facts ko ndazi ko mukene kumenya ati baganiriye kuki uyu munsi bashaka kuganira kuki hari abantu ndazi wa notification barayisimbira ko rero mwese ndabahaye miriwe ndabayambiriye cyane simbirako nikitagora hora nikitereka kubugorana bazi kukuza maramarura kwitse Imana ishimwe arahoze ego uno musi rero dufite ikiganiro ciza cyane ni nohemiriza abantu bose kugikurikirana no gutanga amavi yacu turi mu buzima busanzwe mu buzima bwa misi yose twamamwo abakuru bacu twe tushaka kuba byaratubayeko canke imiryango yacu ariko dukeneye ko batusha kwigishanya amadubwira ubuzima buryohe parce que la vie est belle rero ingorane mu gihe zije turazitreta turonse inyishu ni sawa byanse mukadufasha sivyo none reka rero nakire abagenzi banje kumunda bankomenga ngabire mu boy la vie est belle baya joro bakobwa ego reka ndabahereza ijambo bagiga ndazi ko yarashika kuvuga nagumye hama utwadufasha twakirira umushitsi niko nje bakunda kuvuga ngo ndagorana hajya ari umuntu agorana ni presentation umuha kwakira abashitsi nikura kugorana kwa stasha kwa ukuri umuntu yakira abashitsi ni umuntu bemera muri primaire Nikita joli sympathique et j'en passe dasa twakirira umushitsi urazi muri primaire umuntu acererwa ko ari we baca bahe responsabilité yo kuduza idarapo oya rero ni mambata ivyo naho bigisanzwe oya rero turabaha ikaze bakunzi bacu turasuye ko hamwaramutse canke mwiriwe bifanye naho muri ko muradukurikirana muherereye ni Fun&facts turaryoherwa tukigisha ntidushobora gufunga isura ntibibaho ntibishoboka kugira iki gufunga isura gufunga isura
Dacia mbwa muri iyi minsi usigaye ufite nawe nza gufasha sawa nkuko rero mubibona ni ya 2022 twagumye tuvuga mu mwaka uheze ko dukumbuye on est là nuko rero mwabibonye turakwiye Nikita Dalen Ozi Dacia turakwiye kwa kundi nyene Nikita ndo ekuta waningene Dacia aramukije yasanga vyamucitse oh la la turasubira rero ko bayikaze muri mu kiganiro cacu nkuko mubimenyereye imisi ya gatanu tuba turi kumwe namwe hari igihe kimwe hose yigeze kuvuga ngo wari igihe biducishamwo ntituzosiba imisi ya gatanu tuzoba turi kumwe namwe nabivugiye he bizu ikiganiro ca Natasha turiko turakora ikiganiro ca Natasha mu mwaka wahera je sinibagira mu buzima ushaka ama épreuve okay turazana ama épreuve nkuko rero mubibona twavanze ibitsina hari igihe dukunda gukora turi batanu igitsina kimwe kandi rero bizarrement ntibahora bavyidoga ariko hagiye hari nk'ibisore bikora bitanu boca bavuga ngo hariho genre idaserukiwe no musi rero muraserukiwe basore namwe bagabo muriko muradukurikirana washinga nahe nego bega on est mushinga nahe canke on le devient on est mushinga nahe pas du tout ntacyo ushobora kubandanya hari ugeze mba urankashije ok merci uranciriyeho nuko umutumire wacu tumuha ikaze muri Fun and Facts yisange hanyuma abahe nawe nyene ikaze kugira ngo mukurikirane ivyo tugiye kuyaga hanyuma atwidondore aduhe umwidondoro wiwe kuko twige nitwamuvuga hari igihe usanga hari ibintu twibagiye benshi baramuzi ku marezo sociaux ariko arakabura abantu bamwe abacumita akantu uno musi naho nyene ntituzi ivyo agira nimuzi ivyo agira babwire usanga nabo nyene ni yawe nyene yego yo kwigisha guhanura tumuha ikaze turaguha ikaze mushinga nahe mushitsi wacu murakoze cyane mpere ko ndamutse mwebwe nyene turi kumwe hano mu kiganiro hanyuma ndamutse abariko baradukurikirana bari hirya no hino kandi mbaye ndabashimire kwanza murakoze cyane ibiganiro vyanyu ndamaze kuronka intaye ko bishikira abantu benshi haleluya haleluya urujujwe tena sana oh yes ibiganiro vyanyu bishikira abantu benshi impanuro mu buryo butandukanye kandi iyo ubonye abantu kuri iyi myaka bariko baragira impact n'abantu bo gushimira n'abantu bo gutera intege amen oh yes rero ndabakeje cyane Dacia Nikita Darlene Ozi ndabakeje gose hanyuma mwebwe namwe muriko muradukurikirana tubaha ikaze aho muri hose muri no mwanya tugiye kumara ndabizi ko uraza gufashwa ni Apôtre King Dieudonné ndubatse muri aba nta urimwo haleluya amugabo ari mu micungararo haleluya yaherekejwe nawe of course ari mu micungararo yes ndubatse mfise umudamu umwe nta wundi niteze haleluya oh yes ndafise n'urubyaro imana ishimwe kaze cyane yego murakoze cyane mwabyumvise ni Apôtre King Dieudonné muvuga dufise umukozi w'Imana dufise intumwa y'Imana muri studio bisigura ko uno munsi dufise amavuta Yesu we ndiko ndayumva haleluya amavuta yo mwijuru yena navyo babona nabigene Nikita ayagayaga nakuyagayaga nakumbe bo ushaka tukuvuga nk'ayangana kubera bebe Dacia merci beaucoup kalikuchika tuzobigarukamo aragakoze ego abantu bakora imbati mbega ni kore kiba batumye umukozi w'Imana ni kore ko no munsi bicara n'umukozi w'Imana ni kore ko tuje dushaka kuvuga ko ashobora kuba ari ikintu yavuga ko nk'umuntu akoresha cyane byanditswe nuko twabonye kwanza nyene ko ari we ego ari mieux placé kugira ngo aduhe umuco kuri ibyo bintu ko nibaza ko abarundi abenshi baremera nibaza ikintu kiza kivuga umukozi w'Imana cyangwa kivuga akoresheje byanditswe vyera cyangwa bakore kavuga facts facts uri fan ego reka rero Dacia tubwire sujet
Nikita yaje kutwakirira umushitsi ndani mugatara mutabara hama dashatubwira sujet du jour kugira ngo abantu mwiyumve mwumve tugira tuganire ko ivyo ari ivyo. Iyi mikro impanye imitima de cœur imitima ibiri ndaramukije uno munsi mwabonye ko natekereje cyane ndumutumire mu zindi mvo urumva uno munsi ndaza kuba nk'umutumire no ndaza kuba nk'umutumire no ndaza kuba nk'umutumire nico gituma ijambo nawe nk'umutumire nico gituma bona natekereje ni wa wundi nyene ni Darlene nahayo sindahinduka Marie ku bakunzi ba Silent Vibes hama sinogenda nabivutse je rêve umunsi nzovuga nitwa Darlene nahayo ndubatse n'umushinga nawo y'umuncu kujya pastori yabivuze ndubatse nta n'ubundi niteze ubu ndaciteze ubundi ndagutuye akaririmbo dontere Imana ikumve. nuko rero abariko badukurikirana basenge bakanura muramubona Haleluya basenge bakanura muramba mugabe inzigo Nikita fise kubera Madame Rêve ni kwa vuze kubera iki avuze ngo Madame Rêve mvuze ngo Imana ni yamu azoba ari marene n'umumvirizi turamukunda data. ego Alors ndasubiye kubaramusa mwese ndabahaye ikaze mu kiganiro cyacu Fun&facts. Nizeye yuko muryohewe nkuko turyohewe nawe mwasizwe amavuta y'Imana niko bavuga turiko turaba ego turiko turabagazurira ku mihezagira naho kaja umva rero no musi rero ngiriye ko nanje mbebagigi no musi tuje kuvugana ku kibazo gikomeye c'abubatsi ariko rero abubatse ndiko ndaza bagigi doucement abubatse ariko kubaka n'ivyama vyera de kenshi na kenshi rero hari igihe bivyara biva havamwo ingorane wanashaka bigateba bigashika ku gutandukana rero basi naho niko gituma mumvise Nikita cyakanguka nashatse gutangura akantu kuri positif nyene twinjire buke nyene ariko impera n'imeruka ikiganiro le fin fond nuko tuza kuvuga hageze aho abubakanye vyanka bagatora kuvana ico abatumwa b'Imana babivugako babihanurako kuko baratandukanye hari abavuga ati timbirako hari abandi bakubwira ati bangwe ntuhave upfira ngaho ariko hari icyo Bibiliya bivugako hariho Ancien Testament hariho Nouveau Testament sinyavuga amaverse ntayo nzi n'ukuri narigeze kuba ndayazi ariko naratsitaye ndagwa ariko sindaryama hasi ndavura ngo mpaguruka Nikita wihenze ikintu na kimwe ariko rero murumva yuko ni ikintu gikomeye kubera Ozi yavuze abarundi n'abantu bemera cyane n'abantu bemera kandi warahezagiwe noneho ku munsi wa mariage nyene bakavuga ati murabaye umwe ubutakivana bavuga à la vie à la mort wifuza ko uwo muntu mugiye wifuza ko umuntu mubanye uwo munsi babahezagiranye muzosazana mukabona abana banye n'abuzukuru niki ariko mu nyuma haje ingorane niho rero utangura kuvuga ati ndakeneye decision benshi rero baranagenda kuba pasteur cyo kuba patri babahezagiye imbere yuko bavuga ati turavanye buvane kenshi na kenshi ko mu barundi atakudana kugira ngo kuba ngo kwa psychologue niki nibiki benshi bagenda gutwara imitwaro yabo haba mu maselule haba mu masengero haba ku bantu spirituel babo bajya babagida bakaga ati jewe meze gutya bakabaha impanuro abo bikunda bakabandanya babana n'igihe vyanga cyo tumare mwumvise twagize amahirwe uno munsi y'ukuronka Apôtre ngaha aza kutubwira wewe nabibona aza kutubwira Bibiliya ibivugako haba namwe mumviriza ikiganiro muzoheza mutubwire muri commentaire ico muvyumvirako duhiriwe duhishije turafise no munsi
Maria Magdalena Darlene kararyoshe muzakavugasona neza ariko yitwa Marie Darlene. Yaciye mu bibazo yatwemereye kuda guca ku masonga kuko ubundi ho twoca tugira ikiganiro ca 3 heures muri part 3. Oya reka ivyo navyo nabivuze ni juste bize no et puis twozishiramwo ariko umva nyene aza gucisha ko gusa ariko no musi mumvise umutumire principal n'uyu unye ariko na dada ashaka kutubona no yamaye vuze dada ntabwo nta gishasha ni juste kugira Safa bataragira subscribe. ego mbese bariho oya reka twizere ko mwagize subscribe ha tumyarutsewe bibaho urumva Aratebuka ijo kivuga. ego reka rero ndamuhe umuntu uzeye umutumire Kazote muri eto nako bazofata terima nako navuze reka duhe umutumire wacu Apôtre yumvise ico two turakivugako bakobwa Yerusalemu mutekano mumvirize ico atubwira ingene bigenda iyo haje yo mbasha mumbaye kuri naye kubaha amakofu mwese mutekano atubwire iyo yahezagiye abantu bakundana mu nyuma bikagorana bagatangura kumwegereza mbese hoho hatangura kuza kenshi ni ikibazo kice kinjamo kenshi ubwo hari abagabo baza canke abagore ko ari twe dukunda kwitura abantu baraza kubabaza en tant que couple canke haza abakenyezi hama rero muca muhanura iki iyo mwahezagiye abantu canke muzi ko bubatse Kristo hama bakagira ingorane mwebwe muhanura iki kazi. Murakoze cyane Dacia. Mpere ku kibazo ca mbere ubajije ngo hakunda kubitura bande. Kumenga mu ngo ni babiri mugabo hakunda kubitura bande. Mu bisanzwe baraza bose ariko akenshi ntabwo twobesha turi imbere ya televiziyo igitigira inyamwinshi n'abamama. Kubera iki mufise umutima woroshe Bibiliya bita imbombovu. Ego imbombovu. Oh yes. Imbombovu ni n'abantu boroshe cyane. Rero Bibiliya ibita gutyo kubera iki baranyaruka cyane kumva ko ibintu bibaye byinshi mu mutwe abirekura arondera habisuka. Ariko abapapa Imana yabaremye ukuntu bararinda bafite umutima w'intare. Ibintu arashobora kubigendana igihe akiri karige ngene zoro nka solution. Nico gituma abo twakira benshi aba araba mama. Rero ikibazo wabajije uti turabahezagiye ni babiri barakundanye ariko biranse. Ubu muri kino gihe bakoresha terme ngo birahuraguye. Bimaze guhuragura bikanka mubahanura iki babituye. Jewe numvise mwavuze hariya Darlene. Shaka mbanze ndakubaza imbere yuko tuza kwishura abanza tubwire wewe abitanga ku kihe ciyumviro. Icyumviro canje ko bihuraguye ingene bigenda. Yego. Icyumviro canje ubwa mbere na mbere imbere ya vyose ni kubanza kurondera solution. Bimaze gutangura guhuragura umuntu abanza kurondera solution. Mukagerageza kurondera solution none ahandi va kenshi biba mu kuyaga. Maze gutangura kurondera solution. Iyo bikinakunda ko muyaga kuko haraho bihuragura hakageraho mubana mu nzu nk'ingwe imbwa nakayabo. Urumva umwe yinjiye uwundi abasohotse. Muhuriye mu nzu ni kugwana ni gushwana. Urumva rero bigishoboka ko muyaga hotangura ikiyago. Hama ndakunda kwivuga n'abantu benshi batashigikira. Vyanse ko muyaga ikiyago ikanka gose. Hakumwa aza guhambwa muri abo babiri umwe yogenda. Icyo nicyo cyumviro ca Darlene. Nikita nawe urabishigikiye ko umwe yogenda? Kumwe yogenda? Yego. vyanse gose vyanse cyane Vyahuraguye. yego nta yindi solution urazi igituma ndisigura tugaha mwanya wo kwisigura. hariho sinzi ko sinkunda gusenga mu masengero ndi umukatolika. Iyo ndiko ndumviriza nk'inyigisho abapasiteri batanga ku ma YouTube ku ma réseaux sociaux kenshi bavuga ngo bashaka ko bakiza ivyo bintu bunga ivyo bintu
mugabo hari igihe bavuga bariko baravuga ngo musengera abo muzokubakana hari n'ikindi gihe bavuga ngo usanga watwaye ubutari gwawe bakihenda mu kutari gwawe birashika none icagihe iyo nimba uwo muntu usanze uriko birahuragura kubera peut-être wihenze atari gwawe none uwo muntu wihenze ko umva mwogenda mukabana ubuzima bwanyu bwose mumanyagurane akumena amenyo ejo agukura ijisho ugume ngaho je numva vraiment umuntu yokiza akagufa kiwiwe akanyororomba bigikunda akiri muzima gihema urakoze cyane nyambara iyo mpanuro hadararene birakomeye aho ozi oya sidararene gusa ni bose okay turaza kubirabira hamwe ico biri bivuga ko ntaco ozi ndashaka kumva icyumviro cawe ndabizi ko abadukurikirana bari bakeneye kumva ico uvuga jewe ndi hafi cyane binasi ndi kure asha byansi biba byansi agufa uzanzama biba byansi ukuraza ikintu kimwe Apôtre normalement urugo na ahantu ho kuryohererwa hahandi utaho ukavuga ati ntashi wanje abana barangumbiriye bararyohewe ijuru rito muri make nkunda kuvuga yuko kuri ako kantu nkunda kuvuga ko urugo si kambi rya gisirikare ntabwo ari formation militaire ahubwo ni kambi y'umunezero ni ahantu uri sanse kuryohererwa havuga ati niriwe mu stress ndatashe ngiye kuruhuka na wa muntu muri kumwe gufasha kubaza wiriwe gute ndagushuriza amazi rana zirya keye madame haraguha ntazijyanye usanga rero uratashe mu mutwe wumvuga ati mana ndagiye muri enfer ndagiye muri zanduru ubunye ntaza kumbaza ati wagize ingorane zihe mu buzima niwe ashikantuka amasaha kubera gutasha amasaha kweka abana babasuku kubera iki umva ugasanga ni induru imisi yose ivyo iyo baze kuba byinshi nkuko Diana yavuze ati muganiriye bigakunda ni bon muga mu gihe vyansi abonye ko nta tutakoze bavuga n'abakozi b'Imana barabahanura umuryango yicaye irahanura nta muntu abagenzi bahanuye mugabo vyanse ko muhuriza ku kintu kimwe nibaza ko yasha vyoroshe uca wigira vraiment kuko ntiwoja kwigura amagara y'undi muntu uza gupfa kubera umuntu gukora amapenzi ya vraiment ubu rero hano badagukunda gute umugore je namavuga ikintu ko mu Burundi kitaba simaka ngo umugore agende n'umugabo egara abagabo baruha umutima ubona ko ari paraganya avuga none njyana muri yanzu ashika amusamira hariya anyituze uti rero Dacia nawe uhanura ko umugabo vyanse yo kwigira jewe nonsugira mvugira abagabo twe n'abagore naje sinabwiye umugore cyangwa umugabo okay umuntu avyimvye umutima nta kintu ndakubwira twaba tuvuga ngo ukubiswe ngiziko ya erega n'umugabo arakubitsa tureke nje kubitwa umutima ajeje mbona ko ari kindi kintu ega kwitwa genda kwa muganga agushaka ko pansuma bigahera hagi uvyimvye umutima umuntu agutuka muvugane mu gitondo mbega ubwo bufaranga umayibaza yuko buza kungaburira utashe mbega ngaho nyizo nzoga wanywe uvuye gusayika urondera umuryango urazi ko wiriwe mu kurondera ubuzima ngo basutane ku kazi ubibone ko atabakuga ndimwe eka rero nibaza yuko kamwe babivuze na byanse bihuraguye bahanuye ariko akumara kudadiza ubuzima ni bugufi nta kuntu wabumarira umuriro urahari ujamo nta kuntu utangurira ku isi bataragucira urubanza rwanyu je nibaza ko ndabashimiye cyane nabanza twishura ikibazo yabajije nawe byanse bihuraguye ho biki je ico kibazo ngoma ndacishure neza kandi azi ko benshi baza gufashwa ariko imbere yuko ndacishura nibaza ko twokubakira ku ijambo ry'Imana ko mwese muraryemera ni kitavuze ati je ndi umukatolike mugabo uremera injiri ntagatifu twese turayihurizako ariko nariko ndiyumvira imbere yuko twishura ico kibazo abariko baradukurikirana muri kino kiganiro twavuze ko ari icabubatse ariko hari abagiye kubaka hari abariko barasengera umutware nka Darlene now bo twobafasha gute ikibazo ndiko ndiyumvira mu munota umwe gusa ko turiko tuvuga ati bishitse bigahuragura mbega nta kantu twoshiraho kabafasha ko bitohuragura c'est pour ça kuko tugomba tuvuge vyanse gose twofatiki mugabo ni igiki twogira kugira ntibyange nico ngomba kuvuga ko mu munota umwe bihuragure kenshi biva kuki imbere yuko tubabwira ngo batandukane ikintu nyamukuru gikunda gutuma ibintu bihuragura
jewe mu myaka maze nubatse na experience mfise mu ijambo ry'Imana namwe mu yera nasanze ikintu gituma ingo zisambuka cambere ne kubura ikiyago. Ego, cyo turavyemeranya twese. Manque de communication. Iyo rero ndayita jewe ndayita evaluation. Communication positive. Positive. Evaluation ni umwanya mushiraho igihe mwubatse mukavuga ati mu mpera zindwi tuzokwama twicara canke mu mpera z'ukwezi tuzokwama twicara tugire deba turabe kwa akorije kuko urugo ni entreprise. Urugo rumaze kuba ishira hamwe muhuriyemwe muri babiri kugira ngo mugire impact mugiraho mushika hategezwa kuba ikiyago uko ukwezi guheze. Je mvuze ukwezi kuko niko ngira kubera umwanya muto ariko nkigira mariage nagira indwi imwe vers la fin de la semaine canke mu mpera z'ukwezi tukicara nkamujana ahantu tukaganira. Cette fois-ci tuva muhira tubizi neza kwa evaluation. Sukuregana ni kurabira hamwe kwa akorije nibiki vyo gukosora nibiki vyo kwa meliora hamwe je umutware ntangura ati madame naguma mayenda gushimira nkahera kuvyiza. Ndagushimiye kuri iki ndagushimiye kuri iki iyindi minsi 30 turayimaze ndagushimiye kuri iki hari ikintu wakoze kirangyohera ari ikintu nkabanza nkashima ivyiza. Ivyo ndabihejeje nawe ndamuha umwanya wo gushima ivyiza. Cyakuryoheye. Voilà, nigiki cyakuryoheye. Ivyo rero ndabihejeje nije nama ndamunyitanga. Mbwira muri iyi minsi 30 nigikubona nokosora. Hoba hari umunsi nakwishuye uko ntategerezwa ho kwishura. Nice. Abashitsi bawe baje no banabakiriye uko byategerezwa. Hari aye ahera. Okay. Mu gitanda. Nigiki nokosora, nigiki nokongereza. Muri uwo mwanya aza kumbwira amakosa yanje atari nko kunyagiriza kuko ndi muri position yo kuyakira. Okay. Abenshi rebe bananira gute? Ozi si wewe na Karorero. Ozi wundi. Yego. Abo nikosa kwa mutware wiwe ubwo nyine akaca vugirako. Umutware yataha gasanga Ritoye. Oya ntaco, oya na Karorero haleluya. Hanyuma umutware yaza gasanga Ozi ibirato biri ku meza yasohotse adashashe ibintu ntibimeze neza akaca avugiraho. Ibirato babishira ngaha no. Yategezwa kwandika ahantu. Jewe ndafise agenda nandika udukosa mbonye. Ziko yaranatuntuye. Bisaba kwihangana kwinshi. Nico gituma urugo nyene kwihangana. Ndandika nkavuga ati aka nakabonye nzokamubwira umunsi wa evaluation turiko turajya brochette n'akabenzi. Ndakuvugiye ibyo ukunda. Yakoretswe ko nabivuga wewe tumviri tutaha wishuwe. Tutaratanga ikiganiro. Voilà. Amen. Catch this. Ibi bintu vraiment birakomeye. Ni iyo evaluation. Narabananzunyere kweko. Arashikira yatanga urashikira. Turaza akaraza gwiki. Iyo evaluation nibuze mu ngo. Baba bize n'abatize niki. Baba abanyepolitike n'abantu basanzwe niki kibananira. Evaluation mu mpera z'ukwezi mukicara mugatera inkuru mukaganira byaba byiza ukagenda umushiriye agakado ukakamuha imbere yuko uza kumubwira amakosa kwezi mbwa ni sawa shaho imbere yuko utangura kwa front amakosa ukabanza kamuha amakado ndagushimiye kuri iki ibi byose nta birato bihanaguye impuzu za mazigoroye no kuvuga ngo ubanza kumushira ahantu niyo uza kumubwira ikosa ritaza gusumba ivyiza muri ico gihe ntanguye kuvuga amakosa niyumvira ko wokosora kavyoca bigenda neza mbabarire Apôtre mbabarire ndaguciremo kugira nitwe ugaruka inyuma gose wavuze ati ni ukwezi amakosa est-ce que n'amakosa yose nta kintu gishobora kukubabaza yaba wewe canke umukenyezi wawe ukavuga ati reka tubiregle ngaha nyene genre mutabibiki ukwezi kose ni ariko iyo telefone tufata nk'umubwira ati kukweke nakurindire muri ville utaje ati ariko jewe nari ku kazi donc uri kubibika parce que utaramunda ugatarura ibibozi iryo si jambo ry'Imana ni kirundi ariko yego twubakire ku ijambo ry'Imana nagutahuye uko wabivuze akenshi nijyari ubikora gutyo ubanza kwiga uwo mubanye ngena reagis voilà uko umaze kumumenya uramenya ati kinina kivugiraho ego ni komba ni guerre mondiale urindiriye donc uramwiga ukamenya atuyu iyo mvugiye ikosa
bica biba bibi n'igihe umumenye ukamenya ngo namubwiye uyu nta ngorane rero naho akena watuje n'uwashavuye atuje twese twatuje ejo ariko yugira ukuntu peut-être jewe ndabahanura cyane cyane nje kuba papa ndetse bose ku mpande zose ubonye ikosa uno munsi ukaba umaze kumenya ko umubwiye acari yagisa kutariko tumurindira iminsi 3 hanyuma nyambura umupapa gendo hitane agakoriye basakanaza kwamba keza ukazana ukikamuheje ukamuha umushimira muryohewe hanyuma haciye nk'iminota 40 tubwira uti haraka nagomba ko dukosora ejo haraka nukabaye kuno kuprema ariko ntukavuge muri to nk'iyinka sanje tumwe nakubwira ni communication positive parce que la communication ari violente ngo turakumunika ngo ivyo anje babizi ngo nanje ivyo anje ariko communication yacu ari guterana amajambo kuba pose c'est ça ariko urashobora kubibika ivyo bintu ukumva ngo ndindira basi 3 jours zihere kubera ko mukundana kubera ko hariho utuntu nyene tundi mukoreranira duhimbaye ugasanga afite ibintu uravyibagiye rero yagukorera ya 2 jours hanyuma uciye uvyibagira après za 3 jours washaka kumubwira ko uraciye uvyihuza haraheze 1 mois haraheze 2 mois arabisubiriye bijya bintu kavyura kandi mutaregularize ukacugira ati kandi wenda kubwire najye ari wari wabigize navyo azindeja ko yagize navyo wamubwiye wowe kitwa ngo warabibize je numva two bombardana ngaho kandi urabikunda shaka bombardana bakwereke ko fatana amashati c'est leur expérience nk'umuntu yubatse nta muntu yibagira ikosa yakorewe haba kugirengagiza ariko nta muntu agibagira ego kugifa aho narifatiye kuri wewe ugasanga uravyibagiye ngo imisi iragiye ukacibuka ukasubiye kugikora deja ushoboye kucibagira nticyari kinini kimaze kuba ari kinini ntucibagira mugabo nivyo rero je tombe je reviens kubw'ivyo ndiko ndakrotira kuri ako kantu urazi ko kari kitayemo muri sije ni evaluation vraiment abariko baradukurikirana bakandike evaluation wandika utuntu ugire haje kadakandike andike wowe wabonye ko bigukorako oya ntugire ikibazo hajya umuntu akunda kuvuga cyane biba byamukozeko urakoze Apôtre ndagushimiye cyane wishengera abantu bavuga amene nindi baba nibyo hanyuma rero evaluation mugabo d'une façon dashi yabivuze positive wandike hanyuma ubizane mu buryo uri pose apana kuza uvuga hari ibintu wagize vraiment byarambabaje aho ntimugomba mukosora iyo byarakantu umunsi n'uyu vraiment uye neza ubona gute tugakosora hari ndi usanga kuva kiri muto yari ingeso yibarubwira ati nukuri mfasha tugisenge cyangwa mfasha nogira gute mukavyigira hamwe gutyo urugo rusharumera neza tonzo iyi mpanuro ariko ndatanga si y'abantu basenga gusa ni ya bose evaluation ikenewe ku bantu bose navuze ko urugo turubone muri cadre ya domaine ya ma entreprise nta muntu agira ishira hamwe ngo ribandanye atagira ibiganiro nabo bikorana mugabo rero mu rugo biratandukanye kuko muri entreprise uraza waplika amategeko mu rugo ni communication positive ariko kandi ukaza utekanye udashika misi yose werekana amakosa ariko rimwe na rimuza ukabanza ukavuga ivyiza ukaza kuvuga ikosa ari muri ndo kazorivuga mu ndwiza oh yes vyanse rero ati wari ugeze kuca kuri suje ya kabiri bihuraguye kabisa evaluation nyene vyanse ozi abaje neza nk'umukozi w'Imana ivyo ngomba mvuge singomba ndabivuge nk'umutware singomba ndabivuge nka mustante singomba ndabivuge nka sentare ngomba ndabivuge nubakiye ku ijambo ry'Imana kubera iki niryo buzima niryo vyose twubakira ko twebwe cyane cyane abakijijwe ariko n'abadakijijwe nizera ko bizera ko ijambo ry'Imana rukuri kuko gukizwa mu bisanzwe si gucika umukizwa ariko gukizwa no kwizera gusa igikorwa Yezu yakoze nta bindi ivyo ruka buvyizera nibaza ko ijambo ry'Imana ariyo twokubakira Dashe yagumye ambaza ikibazo ngo isezerano rya kera na rishasha aguma avuga ngo dutoririhe isezerano rya kera ryavuga iki isezerano rya kera ryavuga ko
ni Mose yari yabivuze aravuga ngo niwarongora umuntu hanyuma mu nyuma ukamubona ko igitera soni uzoca umwandikira icete umaze kukimwandikira umubwira uti ubu rero ndakurekuye jewe ndagiye canke ndakurungitse. Mose ndamwemera. Mose uramwemera? uramushigikiye ndamubisaho hagaze. Okay, tubandane. Mama. Uko kuntu nawe wumva ari sawa. Bandanya. Uyu rero ni Mose ati bigoranye jewe numva umenga woca wandika icete mugabo ndafise ikibazo nizera ko naho wavuze kumwemera nizera ko wemera Yezu gusumba Mose. Oya erega Mose yavuga amajambo ahometswe na mpwemu yera ntiyavuga yivugiye nka Mose. Ariko Yezu yaje kugira ibintu byose bishaje. Biza dasi Bibiliya ni imwe. Nouveau Testament na Ancien Testament zose ni Bibiliya. Ijambo ry'Imana yose n'amajambo yose ahomwe yera. Hari byahindutse? Bari kubikora muri Bibiliya. Nikita warabatijwe? Je nibaza ko nituze kuja kure cyane ngo tuve duharira kuri Bibiliya ya kera na shasha kuko nibaza ko ijambo ry'Imana rigenda rirakoreshwa bivanye n'ibihe. Voilà. Iya kera yari muri biriya bihe. Yesu yaravuze ko ataje guhindura aje kunoge aje akantu shaka duhuriza ko naka shaka duhuriza ko mwese mu kiganiro imbere yuko tuza kubandanya turemera Mose nanje ndamwemera yatumwe n'Imana Yezu ni Imana none twemere cyane ibyo Mose yavuze canke tukubakire cyane ku byo Yesu yavuze. Twemere ibiri mu ijambo ry'Imana. Biri mu ijambo ry'Imana. Okay, Mose yabivuze uko. Reka turabivyo Yesu nawe yavuze. Kuri divorce. Kuko tuvuga divorce birahuraguye biranze. Mose yavuze ati bihuraguye mwandikire agende. Ariko Yesu suko yaciye azavuga. Kakancitsa ko niko yavuze Mose. Yego. Musa. Nikita arahezagiwe. Urahezagiwe? Ivyo Mose yabivuze mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe igice ca 24 umurongo wa mbere. Aho abariko barandika kubera aje bavuga ati vyanditswe niba vyandike. Ariko Yesu muri Matayo 5 umurongo wa 31 aca tubanza kutubwira icyatumye Mose abivuga. Kuko ibibazo nyene muri ko murambaza hano mu kiganiro nivyo babaje Yesu. Bati Yesu we wigira nde twemeye ivyo Mose yavuze. Bari bameze nkaho. Boza bari bameze. Kibazo ni mu bandana. Baca baraza. Matayo igice cya 5 umurongo wa 31 baca baraza arabwira Yesu ati kandi vyaravuzwe ngo umuntu wese yirukana umugore wiwe namuha icete cyo kuvavanura barabafarisayo bakambwira ati wewe utubuza gute kumwirukana yasatse kandi Mose yarabitwemereye. Yesu aca ababwira ku murongo wa 32 ngo ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese Nikita oya ni bose ni bose Nikita ndumva hagwaye ndagusengera ntaco. Yesu acabishira ku murongo wa 32 ati ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese yirukana umugore wiwe atamuhoya acashira amakandika atamuhoye ubusambanyi wikanziki oya bandanya akoyesi ntego asiga waza ko naho bagwaye mu nyuma atamuhoye ubusambanyi abamusambanije acashiraho kandi kantu kandi uwabira uwahukanye nawe nyene azobasambanye. Uyu ni Yesu atanguye kuduha faveur mu vyumve neza bikitate twada gusa selon Jésus cyandira guarantee place nabibonye kuri Yesu wavuga ati jewe ndemera divorce ariko divorce nemera ni gihe umufashe en flagrant délit même dans l'église baravyemera uzanye des preuves yuko ego en flagrant délit muri katolika uzanye des preuves yuko amufashe en flagrant délit ari bien dans rêve barabarekura. Reka tubanze tuje kuri Bibiliya ego cyane tubanze tuje uyu ni Yesu aremeye divorce ya mbere ariko iyo yemeye sigihe mwishurana nabi iyo yemeye sigihe ratio yagoranye iyo yemeye ni gihe mwakubitanye se toujours murashobora kubabarirana. Umuntu aho yogaruka akagira testament azogaruka aje gutwara ishengero actuel testament humura ntazogaruka azobaje kuntora gusa iri update akashira mati ibyo bintu byo guhana kunyanyura barana menyo umufasha yaho ngo yamenyo mwandikira icete agende Imana ishime ko atazogaruka kuko
azogaruka aje kubitora ndabaye dasi ndaguciremo gato aho nyene utararenga nico kintu nagumye ashaka kugarukako igihe ca Mose igituma bavuga ati akoze ibimwandikira icete agende Mose yarapresije yameze nka Yesu ati naho nyene umubonye kibiteye isoni yakoresheje imvugo mbabarira amatwi yaravuze ubusambanyi kubera iki ubwo busambanyi nico gihe ca nkuko muri Bibiliya biri nico caha cari kizwi ico gihe nico caha cari gikomeye cari ubusambanyi muri ico gihe igituma Yesu yabivuga gutyo ni kubera ko yavuga ati nico kintu vraiment bokorera umuntu kuko ivyo gukubita umuntu batakubita nico gihe muri filime Yesu none yakubita ni kofi atari bagiye bubahutse Yesu gusa bamucugutwe bagiye bacanye ugutwe urumva cyane amatwi rero je nibaza yuko ndemera ijambo ry'Imana kandi ndarisoma mugabo nibaza ko Imana itaturemye iduha ubwenge pour rien ça veut dire quoi ijambo ry'Imana nukuri rirakora kandi n'ijambo ridahinduka ibiri muri Bibiliya nibihinduka bizokwamara ivyo nyene imyaka n'imyaka mugabo abantu turi mu isi twumva ijambo ry'Imana turahinduka je nshagaruka kuri kakanu nabaza ubwa mbere kakanu navuge ubwa mbere tugitangura ikiganiro hariho muravuga yuko umuntu yihenda nimba yarihenze uyo muntu rero mu gucagura uwo babana barabana atari uwiwiwe aramushishaguye aramumanyaguye mwebwe nk'abemera Imana agumeyo afe amusuke kamazi twarabonye abagabo basinga udupiripiri inyishu iri hafi ndikita harakarimba ariko arakurimbira dashi reka nakubwira igituma muri inyishu mariage ni muri Yesu wait inyishu iri hafi ndakuririmbiye hansange mureke pastor avuge mureke ubusuzi inyishu rero iri hafi ati usanze watwaye utariwe uw'Imana itakuremeye muri mariage ntaratrapaje ndakubwira igituma Jesu nyene ngaha mu gice haruguru yavuze ngo mubanye mucitse umubiri umwe mwamaze gucika ntibavangura bavuze umubiri umwe n'umubiri mu bisanzwe aha ozitumukasa urutoki tugakurako ntabwo twatandukanije ibintu burya twatwaye wenyene niho si twatwaye mumaze kumatana rero nta gutandukana rero dufata yuko zijya nyigisho baduhenda atakwihenda kubaho kwihenda ku muntu mwubaka abarujyanye kwihenda kurabaho gusa ni melange homogene ni melange homogene mu bisanzwe ufashe isukari ugasuka mu mazi ntusubira kuvuga ngo nihenze nari gushyiramo umunyu ntuvangura wahejeje ni melange homogene wahejeje nicyo gituma mu ishengero isengesho riraduze mu ishengero umwanya wa mbere jewe ntebako ni kwigisha abantu gute batokwihenda kuko erere ya mbere wihenze siratrapaje sibwe byo muri examen basubira kuguha ukiratrapa nibaza ko ari indi sije tuzogaruka ko ikindi gihe kubijanye n'ingene ushobora guhitamo neza ukamenya gwawe ukuri mugabo umaze kwihenda mukamatana byaheze mucitse umwe rero biba biheze ntwaye ugutwi kwa hose ntwaye hose aho rero Nikita nibaza ko yaronse inyishu mu byo wari kuragira byose mu byo usenge ntuhushe ngo gende kwa Gasupari wari kuja kwa Mathias Apôtre jewe sinari bwaheze kuvuga afashije twega tutararujamwo ngo turugwe mugira dushobore kuzotacagura neza mugabo hariho abandi baguyemwo bari mu bisanga nk'ubunye bakora bikino kiganiro abo rero mubafasha gute nico nariko ndashika ko musanzwe twariko turavuga divorce navuze ya mbere yemewe na Bibiliya iya mbere yemewe na Bibiliya ariko ntibace bayitwaza sinshatse kuvuga ko igihe cyose umufasha asambanye ucuvuga ati Yesu yaravyemeye bivana na capacity ugeza ko mu kwihangana ni mu gihe basi washaka gusanga hari ababarira voilà nico niko ndavuga oya barahari nakubwira akabari mumureke oya Nikita ntituzodukurikije ijambo ry'Imana oya ntabwo ari itegeko kumwirukana Yesu yatubwiye ni deba Imana oya ni kumureka turaza gutora solution ko naeza n'igihe umufasha asambanye Yesu yarayemeye mugabo yishoboye kwihanganira nta kosa wakoze kuba wamuhariye yasambanye oya wenda kuzi imbabazi zawe ziri kure ntaco ndagusengera uzoronka udakubagana ntaco niyo sengesho ndagusengera kuko ndumva yabagize ingorane divorce ya kabiri iyo ni ya mbere divorce ya mbere ni igihe umufasha yasambanye iyo Bibiliya yemera iyindi Bibiliya yemera reka tuyisome
ndakunda Ndi kumbe hari yindi Bibiliya ndayikunda mana we nta kintu na kimwe gitarimwo uri gufashwa kunsoma icyo gitabo cyonyine ushobora gusoma cyonyene uyu Hari uko uri- ndamwumva hari ukuntu irimo utuntu twose tudetaye twose agasinge ko usora verse handitswe ngo uyu uko ndamwumva bizomugora kubaka ntamusengeye kuko aguma arondera ivyitwazo gusa aguma ingenda mufano n'ikibazo yaje kiri he ingenda mvano yajyaye nta kibazo cyangwa divorce yindi yemewe turayisanga ngaha mu gitabo c'abaromani Nouveau Testament nego Nouveau Testament bagumye uvuga ngo Nouveau Testament yo bivuga kwiki abaromani aha icambere mu baromani ndiko ndavuga abaromani kubera Nikita yavuze ko yemera injiri ntagatifu mu baromani icambere baratubwira yuko ububoshwe aho usomye mu baromani gice c'indwi umurongo wa 2 na 3 avuga ngo kuko ivyagezwe bihambirira umugore ku mugabo wiwe nukuvuga n'umugozi uravuze ko wemera Mose niwe yazanye ivyagezwe ivyagezwe bihambirira umugore ku mugabo wiwe akiriho nukuvuga ngo naho wogira ivyo ugira vyose mukagenda muri sentare bakabasinyira mugataha Akaba ari umugabo wawe. imbere y'Imana ntimwatandukanye mwabaye umwe wagiye aho uja hose ibintu mu rugo n'ibiyashu vraiment il y a pas 2 secondes kavuga cyandemera ijambo ry'Imana gaze muri biyash mayita nukuvuga ngo bibliquement parlant kigeuge bibliquement parlant nabije bagira muri sentare Bibiliya ntivyemera sentare baye kirorohereza abanyagihugu sentare nikorohereza abantu ariko bibliquement parlant navuze Bibiliya apana Apôtre ivuga yuko atarapfa muracari umwe naho babasinyuriye ariko ntibabatandukanije hari ahantu muri sentare babikubwira naho nyene bahejeje yes bari ego kubwira ti imbere y'abantu turabasinyira mbwa imbere y'Imana muracafatanya hari ahantu babikubwira ati wewe kora akazi kakuzanye ibindi Ibindi ntibikura. ibindi uje gute wewe okay ahandi vyemewe rero nako ndavuga hehe vyemewe ahandi ivyemera ni muri abikorinto ba mbere gice c'indwi umurongo wa 15 havuga ngo ariko akaremu kumve ndabona aho zari karonda ama verse yose ni Corinthiens 7 verset 15 ahandi hantu rero hemera divorce muri Bibiliya nababwiye ya mbere nijya tubonye Yesu yavuze ko umufashe yasambanye uremerewe kumurungika mugabo hariho ahandi Bibiliya yemera divorce ariko kuri abo bantu nabande nubundi bwoko bw'abantu ndavuga nabikorinto ba mbere igice c'indwi umurongo wa 15 ndahasoma kuko utizera ariko utizera namba agomba kwahukana aha bariko bavuga abantu babiri babanye umwe akijijwe uwundi adakijijwe ariko utizera namba agomba kwahukana ni yahukane mwene data w'umugabo canke w'umugore yaba ari umugabo canke umugore ntahambirwa uwo wundi asigaye ntahambirwa nta kiziriko mane majambo ni mu gihe mutari muhuje ivyizego umwe arakijijwe uwundi ntakijijwe akantu gakurikira aho nyene niko shaka ko avuga kararyoshe gasome gasome iri mu cyongereza kari mu cyongereza soma Minerval twarayirishe ntaco agakurikira Aha. God has called you to peace Imana yabahamagaye kugira mu bamahoro kuba mahoro okay utari mu mahoro ariko hejuru ntufata koko musi wibagiye hejuru ubu nundi bwoko kitele groupe 7 verset 15 15 uzozura yikoresha mu kubagiriza okay ariko mu vyumve neza Bakujije amahoro ubundi bwoko bwa divorce bwemewe abatemera badahuje ivyizego kubera iki Imana yensista cyane ku bantu babiri badahuje ivyizego nuko umwe ashobora kubuza uwundi kuja mu ijuru yego aca yensista rero Yesu we yaciye abivuga ngo ijisho ryawe nijyakumerera nabi hako rikubuza kuja mu ijuru rino ko rurite aho rero nibaza ko usha no kubikompara mu buzima bw'ubu kudahuza ivyizegwa niho kudahuza ivyumviro oya si ivyumviro oya ntaho bihuriye ivyizegwa ni ijambo ry'Imana nukwemera ni umwe akijijwe uwundi ntakijijwe sino abantu bakuze abantu bari no ntimuzokwama muhuza n'amahasa n'abantu bafatanya abasyamo simaka ngo bahuze inuzeye ntimwavukiye hamwe ntimwakuriye hamwe donc nibaza yuko ya aha rero tuko turabico Bibiliya yemera uko je nababwiye mvuga bibliquement Nikita ni bibliquement no kwanterpreta Bibiliya je mbona bigoye
ngahanyu wavuze ngo ariko utizera namba agomba kwahukana niyahukana yego ahanyu umenga jewe ngerageje kumva ingene bivuga umenga ni apana ko babiri badasangira idini numva umenga haga ko bakubwira wewe ukazokwahukana ni ukuvuga ngo ntiwizera ntiwemera ibitabo vy'Imana oya ni context ni ko rusoma umurongo umwe ni context ni context je nawo yose masaba akantu gato we mumbabarire n'ukuri tuve gato mu ijambo ry'Imana tuveyo yego Aha. kubera iki n'ukuri Mana urabizi Bibiliya ni ijambo nemera uratawe kwisigura no sindi ko ndisigura ni kubera ko aha anya jenda umumizirmane ndiko ndayiraba peut-être iwacu ntabiriyo nza kuvuga ko ntari concerne Okay. jenda umuate ndiko ndabiraba nza kuvuga ati no musire impanira ko baratanga abakristo genda muzirabe jewe sindashikira reka okay. nitwibagire yuko turi mwisi mugabo ntiturabisi ivyo ndavyemera kandi ndavyemeza tuvugire bamwe rero batazi n'Imana icarico batemera nuko ibaho wo mubwira iki Yego. ahuye n'umuntu ntiyemera ko Imana ibaho Bibiliya je nta nico gitabo ntaco nzi Ntazi nofuma gusoma nisomera amaroma foto Aha. umugabo afashe nabi ivyo vyose arabikora navyo twome urafise mushehe mu gice gikurikira uzompamagara urumva urumva Ego. ati jewe ndi muri ivyo bibazo kuko twabivuze Jay naye jano ivuga ndemera ndafise ico nemera mugabo se qui important ngaha ni ca reka twenkliwe abantu bose iyo Mana uri kurambwira je ntayonze haniyo nkeneye no kumenya ntayo nemera yes birashitse no koriki nakarorero gato nakarorero nabivuze ko nemera ijambo ry'Imana niyo jambo ryonyene ry'ukuri rihari mwisi kuri je kukwemera kwanje wo mubwira iki iyo Mana muvuga jewe nakarorero jewe naka nibaza ko Mubwira yotanga iki? yotanga impanuro zibiri peut-être parce que Okay. yaje en tant que apôtre siko abantu batemera Imana ego turaza turabahanyurira ko nabonye ati utavyemera nuko me nibaza yuko icyo uvuze ndacumva twahezije ama verset ubunye navuga d'une façon globale me ntaca yikura ko casquette Sivyo navuze, no. ndakumva sivyo rero navuze wewe kaskete nando yimukurako Oya. wasizwe n'Imana ninde yimukurako amavuta ahubwo dada twese turangaha urashobora gutanga nawe icyumviro cyawe message yiwawe reka Apôtre avuge nk'umu Apôtre hama nawe uravuga nka dada uvugira abo bana cyangwa ni kitaso now vuga nk'umukatolika namumvise yuko Pasteur Darlene yabarije abantu bose tia titre reka twavance now répète dis-le encore une vuga cha now ku ruhande reka mvugire ku mpande zibiri kumbure turaza kugira conclusion ya bose ku ruhande rw'abakijijwe voilà divorce zemewe ni zibiri umufashe yasambanye aho Bibiliya irakurekuye mu gihe wabanye n'umuntu atizera si wewe wizera wivumbura ngo ndamwirukanye mpaka we niwe Bibiliya yemeye ngo utizera niyahukana aragenda ariko wewe wizera ntiwivumbura twebwe ntituvyemerewe aha mvuze kuri kote y'abizera abakirisu muri ko muradukurikira abizera Bibiliya iya gatatu apfuye vraiment c'est divorce gutandukana ivyemewe gutandukana erega abantu apfuye kugira ngo mjambo ngo sinova ngo ngumukunyene umuzima n'uwapfuye ntaho bahuriye umuntu iyo ndibaze iyo ni oya mu gihe abishatse aravyemerewe kuzana uwundi uvuga ni zitatu kubakizwa kubakirisu abemera ijambo ry'Imana urazi apo twara bakizwa batari bazi nuko izo divorce zibiri zihari voilà c'est ça ni benshi cyane ariho batari babizi vraiment umufashe yasambanye bikakunanira kwihangana igira mugabo nka jewe mfise ukwihangana no kugira ntidutahe hama tugashimira Imana navyo tuzi navuze nka jewe tubandanye allo hariho n'abandi bafise ukwihangana atari si jewe gusa ni benshi ese hanyuma iya kabiri niyo twavuze ni mu gihe umwe atizera iya gatatu ni mu gihe yapfuye na kuba atizera rero ari abantu bariko badukurikirana bavuga ati jewe ivyo Bibiliya sindavyemera jewe nimumubwira ibindi bintu atari Bibiliya atari mirongo ya Bibiliya kuri wewe uri kuradukurikirana atari imirongo ya Bibiliya iyo bica hose hari ikintu twese duhurirako twese kimwe twemera yuko iyo mubanye n'umuntu haba muri Islam
haba hehe sero ivyigwa jewe nagize na recherche ikintu kimwe duhurirako nuko iyo mubanye cyane cyane apana umuhezagiro wo muri eglise cyane cyane iyo muryamanye ariko mukaryamana para bwabo guruguru mukaryamana nk'umugore n'umugabo mwacitse umubiri umwe ico tugihuriza ko baba ba atin baba ba Yehova baba ba Islam baba n'abakatolika kubw'ivyo wewe utizera Bibiliya jewe impanuro ntanga nk'umukozi w'Imana ku bantu banyituye ko abaturondera saba kirisu gusa ari abaturondera atarabakirisu mu buzi butandukanye ati jewe vyahuraguye nkoriki iyo tubahanuye bikanga tukabigisha bikanga tukanabasengera bikanga hari gihe usengera abantu bikanga bivanye n'urugezo bageze ko kukwizera vyahuraguye jewe nk'intumwa y'Imana aha ndiko mvuga hanze y'abatizera abatizera sindabemerera ndagasurinya nezo bagira baca bakataka video ngo yavuze ngo bihuraguye genda oya kuri kote y'abizera ntivyemewe so ubabwira ngo iki abizera kuri kote y'abizera ushobora amaverse yego nivyanditswe twubakira nzanye ngo pati Apôtre urasubiye inyuma kandi nzanye urusura ruvyimvye rwa noir n'iginyo rivuyemo ndabwiye ni kuri kw'Imana ndabira canda gusengera usomera verse asengesho ugira imisi myinshi wait aho tugiye mu mikorere y'igipasitori uburyo tubiterera ngomba shikeho aho ugarutse mu mikorere y'aba Apôtre nyene dukora si toujours ko tukubwira ikintu direct turashobora kuzana discours indirect ariko dufise iyo tugamije uraje uvyimbye wewe Dasha bagutikuye ntibizogushikira ndagusengera ntibizogushikira ntabwo bizoshika bagutikuye umugani mutima nawe kunavuga ngo bamotoye hanyuma uje uvyimbye hari igihe ndaguha permission yo kugenda kubanza kuruhuka kugira ngo iyo katuze tuyitrete utekanye first akava mu rugo niho ndiko mvuga imikorere niho ndiko ndavuga imikorere yacu y'abapastori ufise aho uruhukira ndashobora kureka ukagenda muhira hari ntiwahukanye sindaguhaye permission yo kwahukana separation hamwe yakomerekera voilà kubera bigishushe hanyuma tubanze tuvyigeko tuze tubiganire ko tension yagabanutse kuko nitwagusubiza uvyimbye kuko wewe nakiriye position yawe sinzi y'uwundi nawe uraje uvyimbye ariko sinzi cyabitangwa yari hariwe wasotoye intambara ariko bagutikuye uvyimbye rero sishobora kugusubizayo biri muri iyo position turiga hore nagarutse mu mikorere itandukanye ariko rero je souligne kubakijijwe ntitubemerera turabereka zitatu zemewe iyo ari zijya aho turabarekura hande horo yazijya rero tugiye kubadakijijwe kubatemera Bibiliya jewe impanuro ntanga iyo rese manda yitanze nka Apôtre manda yitanze nk'umuhanuzi waje guhanuza mu gihe vyahuraguye mukamutemera Bibiliya sinza kugufatisha Bibiliya kuko icagezwe gifata ucizera mu gihe rero utemera Bibiliya vyanse burundu vyanse hako mushirana kumupanga ngo hama umwe muri mwebwe aje kwicaha cyo kwica mwotandukana haleluya ni sawa kubatize wewe urizera ndizera niwiruhutse ndizera mugabo nyamarize tugira tuze rero ngaho ibintu byose vyegereyo kidogo yego mama Dangote hariho ikintu yego uherejeko jambo ry'Imana sinze exactement mu murongo baribo baratubwira ivyamwa vya mpwemu yera nta marira arimo mu vyamwa vya mpwemu yera yego nta gahinda karimo mu vyamwa vya mpwemu yera yego ivyamwa vya mpwemu yera n'umunezero n'amahoro na kamwemwe ni ibintu vyiza gusa numve neza ndiko ndazi ntuvyitiranye n'ivyamwa vy'urugo oya urugo niturabishikako kuko mu rugo hajayo abantu babiri imbere yuko ruba urugo uri umuntu yego muri abantu babiri mwahuye mwubaka urugo iyo muri abo bantu babiri rero mwamaze guhura mu kubaka urugo shatse kukubwira iki ukwizera kutagira ibikorwa kuba kugize iki kuba gupfuye muri ico gihe urashobora kubana n'umuntu yizeye akijijwe bikorwa vyo bikaba atari vyo wizera ataniye n'utizera okay ndahagera nawe inyishu ikeneye nayumvise ubarije umuntu abanye n'umuntu yizera akijijwe mugabe ivyamwa vyiwe vraiment niwe mbarije avurugana gusumba niwe mbarije bule bandi ba faking man wait
mama Nikita ndato abantu barakomeretse Apôtre ariko bavuga ibikomere kwa Nikita bararushe imitima deception izogaruka inyuma y'ikino kiganiro bararushe nyuma kino kiganiro deception izogaruka now kandi merci nicyo gituma navuze yuko afise ingabire bu pastor ntihatabyaze singabire numuhamagara arakomeye by the way thank you for the question ubarije abantu benshi welcome turakijijwe ubanye n'umuntu akijijwe mugabo yifata nk'umupagani arakuvuruga gusumba mbere abapagani Yes bro. uyo ubikora gute yes crow ariko si bose now jewe impanuro reka ndabivuga je ko muranda bikora mu gihe ubana n'umuntu adakijijwe hari ikintu kenshi kitunanira iyo ubonye umuntu hari ukuntu ukeneye kwamera akenshi si wewe umuhindura ngo amere uko ameze akenshi urondera hambavu y'amavi urarondera abandi bantu bamuhindura kuko ndakana kubwira igituma wewe turaba nakarorero wewe tubana igihe cyose nzanye ikintu cyo kuguhindura umenga haguma haza akantu kayoba ngaye umenga ndiko ndagucinyiza ariko biroroha kuza guhindurwa n'uwundi muntu kuri yasije nyene akararo ka hafi mu gihe wama wakira umugabo nabi ntashe ukamunyakira nabi mu kukubwira ngo unyakira nabi umenga ndagucinyije hari hindi faso yo kubikora rero ni mu gihe nuwizera muga yifata nk'utizera ndakujana mu rugo rw'abizera kugira ngo urabe ingene babikora akarorero uzanye umugabo wawe ukabuzi ikintu chance yamavuruganako hamukaba warabonye jewe ko ndabikora neza ivyo bintu ukamuzana kenshi tukabana kenshi azohinduka atari pressure wamushizeko ariko yihweje akabona ati ibintu nari ndabikoze byo babyiza ngara abantu bari tete ntaho butarabona ikintu ntagira ikintu nahereye kuri A nagira nje kuri B muhakanya ibi nibikomere gusa ese mukumujana handi hantu nubu jewe ndubatse hari ibintu madame ashobora kuba mbona ko akeneye gukora yo bikora no himbagwa mugabo atavyaramenya alors negerezwa kurondera handi hantu nabibonye aho hantu akahatembera kenshi akahakura ivyiko bakamwefluwa cyangwa video you see akenshi ikintu kinanira abantu mu rugore nico kintu acagomba gushira ko pression no mera gutya uramuvuna mujane mu nzira zindi ahazokwiga ivyo vyigwa atari bo bimwigishije plan kuri pembe nayo mu gihe rero byansi ivyo hozi yaravuze we yama muri côté négatif sinzi gituma mu gihe byansi sibo ndamusabira ndagukubita mu gihe byansi uwizera akaguma yifata nk'utizera ndaduta cyane kukwizera kwiwe kuko hari abantu twita ko bizera mugabo atizera hari nabo twita ko ari abana b'Imana atari abana b'Imana bambaye impuzu z'abana b'Imana mu gihe rero uhuye n'intama nako naho yo bari ntambwe mugabo yambaye urukoba rw'intama wowe uragenda uvuga ati mbana n'intama ya Corinth yicikora normalement bizogorana cyane yuko muza gukina iby'abana mukina amabiye ningwe yambaye urushato rw'intama kuko yo yicibona ni kukurya nawe icubona ni gukina aho rero ca dusubira ku matanguriro eske reyere marakijijwe canke yitukijijwe harabuzanganye ne mu bantu menga ariko avuga ivyo gukizwa yambara nk'abakizwa avuga Yesu ashimwe nk'abakizwa mugabo atakijijwe dusubira ku matanguriro abo rero baratukisha mbere abakizwa sana kusanga azana ivyamwa by'abapagani mugabo akijijwe mane zo bahanashi navuze imigwi ibiri rero navuze imigwi ibiri hari mu mugwi wa mbere navuze ni wabakijijwe akeneye kwigishwa uko benshi gituma babaho nabi nukutigishwa ibintu bavyona kwera kutigishwa ariko uwo wundi vyanse wigishije bikanga cunga neza kuko ugiye ukabwira intambwe yambaye urushato rw'intama ngo intama zitambuka gutya zigenza gutya bikunda urishe on doute rero cyane kuri uyo muntu twise ko akijijwe adakijijwe agaragaza ivyamwa byo kudakizwa ndakubwira igituma nca ndavyita ko adakijijwe ni wogenda kwivoka ngo uribwire ryama imyembe ntibikunda
uburyo bwonyene ndagasurinya uburyo bwonyene bwo kugira ngo ivoka ryame imyembe uratema ubuhinga bushasha bugezweho bagateramwo ibindi bintu uratema hamugashiramo irindi shami rikiri hasi bigakura atagutema ntibibaho kuko n'ubuzima buva indani hari ukuntu ndarena hatahuye uragira iki gutema ugashiramo irindi shami ndagera bitahuye uko banana kata sugutahura gusa nigikomere gikize haleluya oya reka ndabwira ikintu kimwe urakoze neza unyishuye neza unyishuye ikintu nashaka yuko abantu benshi bumva tusha tugaruka nigitava mbabarisha tugaruka kuri ya incorrect cette 15 kigani wavuze pardon mama pardon bandanya sema yote mama pardon birashoboka ko hari abantu bafatiye ikiganiro hagati batumvise iyo incorrect cette 15 kivuga kuko utizera nuko utizera nyamba agomba kwahukana ni yahukane ariko mwene data wundi w'umugabo canke w'umugore ntahambirwa mani majambo utizera agiye nta kibazo mubanye umwe yizera undi atizera nishoro nashaka tushadushika yes urumva ko iyo muntu naho biya vitwa kwa kijijwe je toshaka kwa twakundanye turi mu rusengero rumwe narakubonye narakwize sangura kijijwe hama ngiye kuraba imigendere yiwawe ingene umeze sanzu dakijijwe muri ako kanyura tahura yuko jewe nizeye ari je ndiko ndababara ujya tizera ntariko arababara kandi nashobora kwahukana ukora bitahuraga Apôtre nashobora kwahukana kuko we ntaco bimutwaye ayo makofa nka ama uko kusambanira ko ivyo vyaha bamwo wewe ntiyizeye kandi ntaco bimutwaye kuko abona yuko ategeza kuguma muri ugo rugo umva ari we yo kwahukana gute voilà wewe ntagenda ure n'umutego ni cyaki cyatugaruka kimwe twavuga hakenewe cyane cyane ukuntu no bigira je no musesa nanje shaba gushikara ya divorce iginya kuri inyuma oya ndamusengera ikiganiro giheze kugira amadayimoni ntamujegeze imbere ya kamera ntabwo wemerewe gusaba divorce aho tugaruka hehe ga dada tugaruka ku ntango ya kimwe twavuga umaze kurugwamwe danje ya mbere iri hehe kuguhitamo naratrapaje Bibiliya nahare tugarutse kuri kote ya Bibiliya ko tuko tuvuga no murongo Bibiliya yemerera gusa ubutizera ko ari wagenda wewe rero umaze kuba uwizera hanyuma ukaba waraguye muri erere yo gubana n'utizera ucutema ugateramwe ibintu Bibiliya si ntitwemerera Bibiliya ntitwemerera utama mvuze se kumuheba no je na manda bivuga peut-être ndaza kwivuga muri no muvanga oya cyose kuvuga ugutema ashatse kuvuga nugukura ko ya image arufise yuko akijijwe ukamufata nk'umuntu adakijijwe ugatanga kumusengera ugira kizi wala mundamukirize mwigisha abazi ikibazo azinyishu niho nagomba nshike mu bisanzwe umaze kubona ko adakijijwe wari wibaza ko akijijwe nta rindi sengesho narimo ryo kumuhindura ufise sofi ryo kumusengera ngo akizwe kuko nivyo bintu twavuga wazanye ingwe yambaye urushato wibaza ko ari ntama aba mugeze mu cumba uradekuviye ko ari ingwe nta bindi bintu uza kubrikora ngo uhinduke intama sofe ko iza kuvyagwa n'intama kuko ni kamere mbere wari kuvyagwa niko gukizwa niko gukizwa ndihaye ijambo reka ndabayete manyaje gato no singira ndayivuga baradufata singira ndabivuga byose ko nibirebire mugabona Apôtre nkwashaka ko batabizi jewe ndavuga abarisho ndakumbwira ngo nubatse nkiri muto sindavyemera ko ari kubera ari kuba ndi muto canke iki kuko Jesse nibaza ko cambere na mbere atari imyaka nukuba prêt mu mutwe no mu mutima urashobora kuba uri muto mukaba uri prêt mu mutwe no mu mutima ibi byose ndiko ndababwira igihe nubaka ntavyo narinzi yuko ngo bubonye ko vyase urashobora gusenga hari ababimbwira mbwana avuga nje gusenga mvimvi isura aye tu ayiwezekani urumva oya nubu sindi mature cyane c'est pas en fait igituma ramada yivuga ni kubera iki jewe ababizi barabizi je me suis mariée je vais 20 ans ndibaza nasi yaka 20 naho nagize mariage nziza yo mwisengero nari nambaye ikanzu yero ko kuntu nziza ndayibona no mu mutwe hama dushamaga foto cyamsa hama maze kugira mariage à 20 ans narabanye n'umugabo imyaka 2 ni imyaka 2 muri iyo myaka 2
C'était la joie au début. C'était la joie au début. Vyatanguye ari umunezero mutagira ukungana vraiment sinoza kuvuga ngo vyamemeze nabi oya muga un certain moment biranka pour des raisons que nagiye gutahura après kandi namanda bivuga abantu ntibantahure nukuri ndashima Imana kuko je pense que iyo ntazavugira mariage ya mbere ngo mbone ivyo nabonye muri mariage ya mbere sinari kuba nzi ivyo nzu no munsi kandi n'ubushaka ndi kiyindi reka tubandanye dada arashaka kubandanya hama navuga ko ntibiryoshe ko abantu bakubona nk'umudivorce ni ikintu ca mbere mu bintu vya mbere bimbabaza no munsi kirimo kuko imyaka ngeze muri yo kurongorwa mugo no munsi nitwe umudivorce c'est pas du tout le bonheur mugabe igituma ndabivuga kandi ndabivuga uri aleze c'est que nibaza ko hariho ibintu Imana hari ibihe Imana iducishamo kugira tugire une leçon de la vie. Hallelujah. Hari ibintu bimwe bidushikira mu buzima kugira ngo utahure icuri uburi naho utegerezwa kuba. Amen. Hari ahantu uburi atari ubukwiye kuba mu buzima busanzwe si mariage gusa meme mu bugenzi meme mu bucuti hari kibanza wisangamo atari kibanza cawe mugo ugasanga exactement ugasanga uma wivyigitiza muri ico kibanza alors que c'était pas ta place. Jewe nukuri sinza kubesha ntawe nari nasengeye ndagusabye rero yuko tuzura kwivyigitiza ntuzongere kwivyigitiza ntawe nari nasengeye kandi ikindi kintu naco j'étais pas du tout préparée c'est que nous navuga yuko j'étais prête urumva shatse kugaruka kuki pour couper court imbere yuko ushikira divorce pourquoi tu te maries d'abord abantu benshi no musumu baje tugira mariage nanaka kubera iki najaje hageze muri famille barandemereye officier y a pas une vraie raison ituma abantu babiri bagira iyo union c'est très facile ko hagize akanuka abagora muyumvira divorce parce que na raison iri réelle nta mushinge wa vrai mufise muri iyo mariage yaje ugaca usanga tugiye kugora aba pasteur tugiye kubagora tubabwira ngo ndabigenze gute ntiwagiye kurondera pasteur imbere yuko bana n'uwo muntu ntiwagiye kurondera iryo jambo imbere yuko mubana ugaca ugenda vyamaze kuba urudubi umutima wiwawe niwa uprepaye imbere yuko bimera nabi shatse gushika kuki nukuri tube tureka kubeshera divorce ugira ibanzize ni ukora erreur à l'avance ni ukora erreur kuko peu importe umuntu wese rivena mambwira abantu babiri batandukanye haba harimo mwese murafise erreur swate yarakwihishije ntiwagira umwete wo kurondera aho yakwihishije swate ntibarose n'uwo mwanya wo kumwiga kuko sindababesha abasha imisi ya mbere nkiva muri mariage nari mbona ko mfise tous les raisons zo kugira divorce toutes les raisons nakintu mama wacu turagushimira cyane nabona ko mfise amarezo yose urumva nabona ko mfise amarezo yose yo kugira bandanya uramutahura rega nikita ntarakura intare yacu umenga twari tubana umenga nije namuhaye icete bogenda ariko ikintu ariko aravuga dada ntimugifate ikintu gitoya uya arabizi na wenyene ko ariko twabaye tutabiryoheje ndababwira igituma tumera nk'abasozera ikiganiro nk'uko twako turabivuga ni kudategurwa birivuga ngo muzomenya ukuri kuzoba kwidegemvye ugiye mu rugo nturonko kwidegemvye hari ikintu wabuze ukuri imbere yo kuja mu rugo ico rero dadavuze benshi ntituvuge divorce hanini imbere yo kujayo warateguwe imbere yo kujayo warabisengeye imbere yo kujayo waravyize uretse kubisengera ko si bose basenga waravyize neza uwo muntu uramenye ugiye ko ari we apana kubera ko yavuze ikintu hari abagenda kubera kuremerwa na famille ikintu gikomeye cyane kubera iki ngomba kubaka apana kubera ko imyaka yakujanye no kugira ngo imyaka yanjanye abo tungana bose bararongoka kamenga ikihagarara ufise muri ugo rugo voilà abandi nabo famille irandembeje abandi nabo uriya mutipe naramukunze singomba kwancika ukaja kubaka hataragera afise ibintu vyinshi nazamera bigiye mutipe wewe nzokora undi mutipe afise amafaranga nkake voilà pour dire ko ama divorce aramatanye cyane nicatumye ugenda mu rugo ako rero nibaza ko so deep
je nibaza mu gusozera mu gweraheza reka ndababwira ico je divorce yanyigishije je nkiva ku mugabo nabona ko mfise ama raison yose niwe mubibasha yo mugabo après un certain moment narabonye yuko hariho ahantu na jewe je pas agi comme une femme oya si ugusaba ikigongwe gusaba ikigongwe kuko nagiye gusanga karaktere ziwanje zimwe nahora mvuga nini nabivuga muri conclusion yo muza kuvyumva zimwe zahora zihishije mbi zagiye kure kugwa nawe pour dire quoi hariho umuntu qui revient hano voilà twari dutegeza kubana n'umuntu akuraho ikintu ciza kiri muri wewe wa muntu agutuma wibagira ikintu kibi kiri muri wewe apana wa muntu agutuma usohorana ikitakara nkuko tumuzi urumva apana wa muntu atuma usohora wa muntu yamafise ishavu alors que yarakwiye kuza agusohoza darle no mutima mwiza nikitaho gatima keza kuko quelque part mu muntu naho bari mu bigute arafise nk'umuntu mwiza naho bari mwiza gute urafise un obscur rero iyo uri kumwe n'umuntu asohora ton côté obscur umwanya wose je remercie le Seigneur sinza aho mbangeze uno munsi nama ndabivuga hano amen c'est vrai ico novuga ati mu guheraheza bagiga taranya ka micro n'umusi yakubashe ikintu kinini novuga ni icahe le mariage ni ikintu kiri sacré n'Imana ubwayo irafise ahandi hantu yagishize n'Imana ubwayo irafise ikindi cubahiro yagihaye icayo imbere yuko winjira muri iyo mariage hari ibibazo utegereza kwiyumvira sinavyinshi ni kimwe pourquoi je vais me marier avec cet homme pourquoi je vais me marier avec cette femme qu'est-ce que je vais gagner qu'est-ce que je vais perdre kenshi turagenda juste ugasanga ko kugira ubane n'uyo muntu ico kibazo wiruka nta nyishu cacu usanga ufise alors pour moi hari gihe ubwo mbere narivira ati umuntu mwiza umuntu yo mumenya gute umuntu muzima wo kubana nawe umuntu yo mumenya gute jewe j'ai découvert quelque chose umuntu mwiza uzomumenya shatse kuvuga twebwe dusenga Imana iramukwere kusavya amasinye mais ukabutemera Imana umuntu mwiza umumenya gute nakivuze azosorta la meilleure version yiwawe azogufasha kuba wa muntu non nashobora gusohora pure version yiwawe uyo siwe wa vrai azogufasha gusohora azogufasha kwakira ya makote yawe mabi ayagire meza c'est possible birakunda azogufasha gutahura icuri n'ico ushaka hariho umuntu mu buzima mumaze kuba muri kumwe niyo mbavuga ama toxic relationship utabukiri wewe tu deviens une autre personne mu bubi yapana mu bwiza ugasanga zangeso zawe nziza zafutswe ntazo tukibona et tu oses te marier avec cette personne peut-être parce qu'afise amahera menshi peut-être parce que we hageze ko wimariye la famille kuremereye mu ugasanga wewe nyene deep down muri wewe yumviriye nta joie uzoronka you are sure that you will never be happy nuzopfa waye mu munezero uri wenyene uri ahantu ugasanga bimeze gutyo rero avant de te marier banza wiyumvire ibibazo bibiri pourquoi je vais me marier après wiyumvire est-ce que ndi prête kubana n'uyu muntu jusqu'à la mort mon âme c'est jusqu'à la mort c'est la mort qui va vous séparer umaze kumva kuko je sindababesha ubu ndafise mariage ndajugumira si blague ego nukuri no sinjugumira ngo uko urasenga ugira uyijemwo unaho urajugumira ego shaka gushaka ikintu ariko kumubwa ati sha nanda gishaka ndakubaza nibutse erega kujugumira mvuze se kujugumira kwera ntayishaka est-ce que ndi prête urashobora kuri kurasengera ikintu gishaka mugubanye kiko kiraza ugasubira inyuma ukavuga ati banzo urindire gato mana mbega na Yesu imbere yuko afa yaravuze ati bikaba bikunda imbere y'urupfu ari we yavuye mu ijoro azi ko ari cyo gukora yavuze gute mana iyi karisi bikaba bikunda imva imbere yavuye hejuru azi ko ari cyo gukora muga gishikiriye yaravuze ati yo data uri mu ijoro ibintu bikaba bikunda iyi karisi imva imbere ariko nibibuko bishaka shaka ry'Imana riranguke alors mu buzima bwawe aho nariko ndabwira ku bataragira aba mariage kuba maze kugira mariage nayo ni vya bindi nyene simpindura ngo kwera Apôtre ari ngaho kwabona ataguha amahoro una kwenu agukubita kuboreza igufa umerewe nabi Sayo hari abantu ngaha mu rugo ushobora kubona nikitabivuze kare agusiga ipiripiri akagukubita akagusiga ipiripiri misi yose atashe abana bakinyegeza ayo namahoro n'abana muri ko murabablessa uri gukora yiki mugabo hari n'undi uvuga ati biracashoboka nuko ndabivuga Apôtre wallahi ndabivuga kuko ndizera Imana mugabo umunezero w'umuntu umutima w'umuntu nikindi kintu hariho abantu no munsi bariko bararoga isi gute
jewe mbana n'umugabo wanje nta mahoro duhanye umwana wanje akuza atari mu mahoro nta mahoro azohisi hama mugaca mutangura ngo abatera amabomba abantu bava nta mutima yakuranye vyose biva à la base c'est la famille rero hayuko mwirirwa muturogera isi dushikirwa ubona yuko bidagishoboka wabivuze neza ivire yusubira iwanyu mugabo nyakubahwa mwene data usenga fuka musenga imana izokwereka inzira yo gufata ugahejeje neza barasubije mikro dusezera mu gusozera genda bivuga gutya avuze ibintu bibiri kuri kote zose avuze ati akenshi ingo ziva kubera ko umwe muri mwebwe atagushoboje gusohora ivyiza bisanzwe biri muri wewe ariko hari umuntu ari yagereka yadukurikirana atazi koma ushobora gusohora iciza kiri mu muntu ndabitange mu burorero bubiri gusa nzobe mpejeje kuko abariko baradukurikirana bubatse ivyo birasambura ingo gasanga umuntu arafise faiblesse utazi ngene woyuzuza akaba strong muri ubwo buryo warafise ingeso utazi ngene woyubaka gusohora iciza kiri mu muntu biroroshe ndakunda gutanga kano karorero tubanye dada nkasanga ntuzi guteka ico ni kibi kiri muri wewe na karorero kwa mfano njamvuga bimutazi bazi ko ndabizi tubanye nkasanga ntuzi guteka umuntu adasohora iciza muri wewe aza kubwira ngo mbebi ni ivy'ingurube ni ivy'impene uwo n'umuntu atazi gusohora iciza muri wewe uwuzi gusohora iciza muri wewe ahita kujana ahantu bakwigisha guteka akakuzanira utuvideo bakwigisha guteka uwo utazi gusohora iciza muri wewe atashe impuzu zitagoroye ahita kubwira ati ibi nibiki ariko uwuzi gusohora iciza muri wewe ahita guhamagara agatora ipasi akagorora iya mbere yarangiza akacabwira ati gorora izo zisigaye wewe nyene uca witora ikosa atajya yakubwiye donc ndiko nshaka kubwira bariko badukurikirana ubonye aho adashoboye sakaryo uronse ko kumuhonyora nakaryo uronse ko kumuduza uciye kuri ico nyene sozera gutya mwibuke evaluation nico twahereye ko mwebwe muri mu rugo evaluation ntaco bitwaye imyaka mufise imyaka mugeze ko muri mu rugo shiraho umwanya papa se rugo nawe mama uremerewe gusaba umugabo rendez-vous uti ndakeneye ko tuja kuvyagira hanyuma mwavyagira ukamugurira brochette si tujura abagabo bazigura hanyuma umaze kuyigura muganiriza uti papa ndagushima imyaka tubanye ndagushima ingene witwararika abana dufitaniye ariko nagoma ndakubwire umubwire ikosa umaze kumbona ko nokosora kuri iyo myaka azokubwira ibintu utari wibaza ko bihora bimubabaza urugo rucerukira gutyo donc evaluation nimuyibagira ariko icanyuma gusengera hamwe mukamubana mukijijwe fata umwanya wo gusengera hamwe apana kumwe aruje kwiwundi kwiwe sengera hamwe niho bumwe bugwira murakoze cyane naho nosozerera mu gusezera turabasezeye tubasaba interano yanyu namwe gaho muri muterere mu makomantere uri umupapa urubatse ubigenza gute kugira ngo urugo rwawe rumere neza uri umumama urubatse nimba urugo rwawe ruryoshe tubwira ukuntu bigenza kugira ruryohe ibirungo ukoresha nimba naho byaranse ngo ukaba ugwihanganiyemwo ni gute ubigenza kugira ngo ushobore kwihangana turabashimiye gose abantu baravye kino kiganiro abantu batereye ivyumviro vyabo ndashimiye abagenzi banje ngahanye nikita no musi natarase mikrofone yagoranye mugabo ni bon vya nayitije nayigumanije barayigumana shimira Apôtre merci beaucoup kuba udusangije ubwenge bwawe harimo n'ubwenge bw'Imana Dacia merci beaucoup à toi aussi nanje Ozi merci Ozi wakoze cyane ego hama mu gusezera ntimwihutire mariage vraiment nta umva ça peut attendre kandi ntimwihutire no kudivorsa biracashoboka murindira mujeho hageze mwavyumviriye ko neza ntimwihutire kudivorsa mukaba mwarayigize nimwambe mwigira kubananiwe hariho ababishoboye nama ndabivuga mu kurangiza je ne suis pas une bonne exemple ya divorce je suis une bonne exemple merci je suis une personne je ne suis pas un bon I'm not a good example for bad things nimufate ko na divorceje mufate ko vyanyigishije mwirinde ko bibashikira nivyo nama mvuga we love you Siren Vibes TV